ndagukunda kandi cyane gose kandi vuba no gupanga na mariage Ale oya shaka kugira nikugira ikaramu gashambara ivyo binako aravuga amenye mariage yumva ngo yerega sisi birashika niyo mpamvu sisi kenshi ushobora gusanga umukobwa vyariri wabo bakamwongera n'umwana wa kabiri muga mu nyuma no ariko je sindi wacu makaronka umugabo wiwe ariko je sindi wacu jongi abasi rega oya reka shaka ariko ibintu nk'ivyo no kuri oya reka wazi AKIM wazi urukundo kuno ni ikintu ca mbere yani umuntu atohisha iyo ukunze ikintu ifo yuko nawe nubana umwana tuvyumva sinenda kuvuga amajambo menshi iki nibiki cyana nuvuga ni mware kuranye reka ndamufate ale kumbure ngira urwo rukundo rwe noho ngira guherera ngahanye basi anavyibagire basi ndamufate ngira birere ngasivyo abarafashe basingira urwo rukundo rurahera mu maboko oya umviriza AKIM reka ndagufata urabona ubwo rukundo mba inane ninunze ya mariage oya sigwa katamugabo afite nije nzaye mwambika ndabika nyine kugira ntigakoroke ngatabiki ako yiwanje azoguma yigendana ku kuboko so basi wabo datinda nuko murekura oya basi sisi niwabivuze oya basi urukundo rurere mu maboko jese namufashe wajina namufashe mugabo ni wamfashe raba isigura arankunda je ni faster era basi Yo, what's up, Goof? How you doing? AKIM the Plasma OG kabisa pena nitanembe mtaa. So today's the day, guys. Ikumwe na Sisi ni saa. Ndaho buhoro. Meze bon. Mu vite. Mu agize. Musu mungu wawe none kubaza mu famerewe nibi. AKIM sivyo nimba wabuze ikintu na kimwe wombaza. Vuga dushemeye ko phone hasi ntunzanira ama stress ya muntu. To just nkoko. Kandi urazi ko mu bintu bikwegana kuri banakoresha umwanya bigitsinzi batwara muni nabo mwari kumwe. Rero ntushaka kunzurira abazimu sinkeneye sishaka. Nimba wabuze icyo uvuga vuga microphone. Oya hani nkoko K nari nyuma ya kamera no. Ivyakuzanye. K sinshobora ntiyohera. Sawa akora basi ivyakuzanye ureke from. Ni nkoko novuga gasona rakomeye. Basi twubahane. Cyangwa ati mama rakomeye. Babasanga iyo bari ubabaze muga ntumbaze jewe. Tuzovyana n'abandi sawa ni sawa ndashimye tuzovyana n'abandi basi ale urumva waraye waburewe canke nibi je sinaburewe bimwe wavuga cagiye n'ubu biracaba n'ubu je ndi seriye ninabizi nuko ko je mu rukundo ko je reka ashale reka gufina kubera aravyara amahasi reka gufina navyara amahasi rimwe no avyara amahasi avyara na sisi ko sisi ari umugore w'abandi oya n'umugore bisigura iki nakaburi wose umubona umugore wa stone kwa stone nanakubereye kandi nanagukwiriye ukuriye na jinga numbe garçon garçon bomb chocolate dijewe uyo nani simuoni rega iso agusale reka shaka gufina ariko ivyo bintu urazi ko kiriya gihe vyaragukweze sana sinanifuza ko bibandanya ngo bisubire kandi kuri yo sije umviriza ati bikomeze ubu uje na muntu je ntinya mu buzima nta muntu je ntinya kubera ni migere ninya anica ahubwo ntiwagiye kumbona ubu uniyagiye kumbona nigira ngo numugangi iki nibiki niko mwembamba mie niko mwembamba na sioni lakini kiwanje ni pum pum ali huyo umva umeze neza nyene neza fresh meze neza ivyo bintu uri kubivuga ndakunda sisi cyangwa uri kubisunikisha imwe mu gusana oya sikuvuga uko wari wanyoye wagese namwe jawe nyene nibaza ko arakano nta tabinwa nta nzoganwa nta rumoginwa nta nikinwa
ndagukunda mama mu nje ndamukunda Umugore mama w'abandi. mu tuzana n'abandi umugore w'abandi umugore w'abandi bisiguri yarubusho cyane ko uri umugore w'abandi iraba nare n'umuntu reka nareke cyane nareke gufina ALAIN ntazane ibindi bintu Jesse gufina je ndiserie ndiserie ndagukunda Javre kandi hajya Stone nibaze yuko buya ndamubitse Stone ndamubitse ujya werindira n'ubu Stone yotatoke ngaha pa Jora Stone ndamubonye cyane Mike oya gusa nuko wabuzi imbere inyuma yanje ko atarabandi canke kwa kona nini uzi ko gutsinge mubivuge ngo oya gusa ale ashaka barantera ikigongwe gusa baramukubita Ikigongwe kibi. barantera ikigongwe gusa n'ukuntu warose ko kandi ankubita nuko ubu bitari bwabandanye gusa ubikomeje ndazi ko uzogira ikibazo ndamukunda sisi kandi cyane gose ale umutima we wanje naramwaguriye vraiment aje navuze ale ashaka ko asubira kumukubita nka cyagiye yigwarantera ikigongwe apara kunkubita Stone wene yankubitishije amaboko ariko je ndamukubitisha ibindi nyabakiya ibyo nibanga wanje rero cyangwa kiya gihe yafata yadufata jira grand frère wanje atuvumbagazi kinibiki naone no waruri kiyagiye igade no waruri ariko ahageze naho nyine arabona ko ari mu bisasha kwanza ndamutsa sisi ndamutsa kukura mu kuboko kwanza mu kuboko nkeka bya bintu birize ndagukunda kandi cyane gose kandi vuba no gupanga na mariage ale oya shaka mubwira usa n'ipera ikaramu gashambara ivyo binako aravuga amenye mariage yumva ngo yerega sisi birashika niyo mpamvu sisi kenshi ushobora gusanga umukobwa vyarira iwabo bakamwongera n'umwana wa kabiri muga mu nyuma no ariko je sindi wacu makaronka umugabo wiwe rero hari igihe ariko je sindi wacu jongiye abasi rega oya reka shaka ariko ibintu nk'ivyo no kuri oya reka wazi AKIM wazi urukundo kuno ni ikintu ca mbere yani umuntu atohisha iyo ukunze ikintu ifo yuko nawe nubana umwana tuvyumva sinenda kuvuga amajambo menshi iki nibiki ngo cyana nuvuga ni mwari kuranye reka ndamufate ale kumbure ngira urwo rukundo rwe noho ngira goherera ngahanye basi anavyibagire basi ndamufate ngira biherera sivyo abarafashe basingira urwo rukundo rurahera mu maboko tangura oya umviriza AKIM reka ndagufata urabona urwo rukundo mba inane ninunze ya mariage oya sigwa katamugaba afite yambaye we nukutabibona nije nzayimwambika ndabika nyine kugira ntigakoroke ngatanga ako iwanje azoguma yigendana ku kuboko so basi wabo ndatinda nuko murekura oya basi sisi niwabivuze oya basi urukundo rurerera mu maboko Jesse namufashe wajira namufashe mugabo ni wafashe raba isigura arankunda je ni fasta era rabi ni wafashe Sikani tubeseriye kuri kino kintu wewe je ndabizi na Stone I don't know what's going on like when na Stone sivyo ariwe yashikirije ivyumviro vyo aravuga ngo aragukunda azi pinguza maisha wongo tena nje pastor oya bavuga gute mu Gifransa okay bavuga aeroportrend how we say it like bavuga aeroportre bavuga apotre apotre AKIM apotre AKIM apotre AKIM the prince mundi oya just ngo mampezagira urukundo rwa bano bantu ahubwo ubunyene rabo hezagira ubunyene kugira none twitahira umirize dusenga je mpeza uwo muhezagira ni wabariho umuhezagira wawe wasize amavuta nande oya ega nivyo ni pastor badore ngo imana ngo tuvugana n'Imana muri Bibiliya gusoma ivyanditse ndahezagira we ni munyemerere reka shareke ivyo bintu ariko nsenge mpezagira senga bandanye usenge reka shareka gufina reka namucikana yo ushikane nde yo nasoka mbere Stone yoza abo warozo yali aje sinaroza niyo mbata kurwa naho ofise
ufise ibindi bintu muri we mu mutwe asi kuvuga uko ahubwo reka je ngende aza kunerefona nta matu yage inda gutelefona uyu nyine sisi none ale ndagutelefone tuyage kubihi sisi sasa singoma ngo jida mu telefone wenyene aza kunirefona ari rumva mu kiganiro cyaheze wavuze yuko ati byanse mu mahoro tuzoshiramo n'inganga cyangwa oya siangalia sasa wewe bibi wavuka mu ntara yawe bibi ni siri wanje sikombwa ngo nze ndavuga ibanje ahavuka iki nibiki cyangwa akomoka oya Azo ndazi munazifitaniye kuva kera. Ya. Uri gushaka kunyemeza ikintu. None sisi. Stone yagukubita guhora iki. Ahora gutelefona sisi. Akubwira ubwo bano kubwira nyene kwa bari kumurimiza nyene. Ubwo no kubwira ati. Urumva rero niyo mpamvu nanze ndiko ndavuga ati inamba musanzwe muzifitiraniye hagati yanyu. No ino ni nimero hari so kubwira nimero ninko visiza abandi. Je nambwiye ati ninashika muhira sisi arantelefona hamati. Kubera iki yarenda gutelefona iki? Urantelefona naje kuvuga je nuko kandi c'est tout. Si wewe uyumvira iki sisi? Bon. Je nta kimwe niyumvira. Est-ce que vous n'avez guhera kuko Stone je ndazi Stone monsieur niga monsieur Stone. Iki ko byarangiye vyiwe. Stone yo. Ale niko ko byarangiye vyiwe. Nikwegera mu biki ega kira muntu wese afite icyo yiyemerako wereyemera ko ninganga apana inganga gico nzi ndazi kandi nazi zava ahubwo merekeza ngende ale bye sisura ivyo bintu oyo bikure mu mutwe sha genda ukure ivyo bintu mu mutwe nibagora ubusa ngo bagukubite biri guranera ikigongwe mbona inde ubu je kata munje yonyara wagukubise ubwa mbere biriya vini vyake ubu yare wone yare je nk'ubustona je ngasi ngwana urabizi yo inda gushika gute yoza gute kandi none wa ikintu ndiko ndavuga nacu kurumva AKIM wewe ntabwo uri umurundi akajama renda ashaka kumenya bibi wako iyavuka ndakisera mana y'imikwara kubera ikiganiro cyaheze yavuze yuko akeneye kumutera inganga urumva nivyanka mu micano kitu ubudoge wo burase sinanganga ariko twifata uko cyangwa yari wahumye kubera ibintu by'ibirozi byiwanyu rega vino zikana kwa jina numvise umengo wavutse je sinavutse uko gutanze gita sinavutse uko ariko nizere ko nzokira ye arona bavuka nyene bafite ibigwaragwa ariko mu nyuma bagakira bagasengerwa nanje irumubwire je sisi akajya mu kanyuma tegire sisi nabo mwishiro na wati I love you oya numiwe nyene nkomeza kumigwana cyo bize mvuga sisi ngabo mwabonye isaha yose ngize muri kure nakubwiye amviriye mureka bararyohema nakubwiye AKIM nakubwiye ati reka basi menda mufata urukundo bwe basankunda ruherere mu maboko sa ruherere mu maboko basi atuma ugiye gwa n'amaboko sisi wakindu garamye wakindu umeze gute na uzogira iki nibiki wenzo gutahira tu nokuri kazi ka akora ko kajambo ka nyuma umutahiro sisi nawe none uramwizeje basike no mubwiye ati ko ndamwizeza iki ko ari nko no yavuze atuze ku telefone so ara telefona kubiri iki yego atuze ku telefone kugira abaze neza cyatumye mvuga ko mukunda sivyo uze ku telefone so guys jewe rero kanitayi ari mzee wa michano akabibi wewe mugabara rugari afu bijinaroga kubera ngaho umuntu urabona bamaso barayahumye wenda zibintu byiwanyu ubu naho amaguru azovunika so guys AKIM the Prince Money OG kipena nembe mta areni impumye mugabo arafise emotion vraiment so it is what it is bro like mugaje nta emotion ifise bro bye